iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro murisanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ingeso yo gushurashuza abanyeshuri iravugwa mu mashuri amwamwe mu Burundi, ivyo bigakorwa n'abitwa ko ari abarezi bataye ibanga bagahendesha abanyeshuri babigeme cane cane amanota. Inkurikizi zikaba gutwara inda batifuza, guheba amashure, ukwandura ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka n'izindi ngorane. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro murisanga c'uyu munsi. Nk'uko bisanzwe tubibutse ko mushobora kurungika amanimero yanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA radio yacu kugira tubahamagare muterere ibibazo n'ivyumviro. Ikaze mwese. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala Uganda. Je ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga mushikirizwa buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ingeso yo gushurashuza abanyeshuri iravugwa mu mashuri amwamwe mu Burundi, na cane cane muri iki gihe benshi bariko baritegurira gufasha ugwaruka gusubira mu mashure. Ivyo bikaba bikorwa gushurashuzwa kw'abana cane cane babigeme, bikorwa n'abitwa ko ari abarezi bataye ibanga bagahendesha abanyeshuri babigeme amanota. Inkurikizi rero nkuko muvyumva zikaba ziba nko gutwara inda batifuza abo bana babigeme, guheba amashure, kwandura ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka n'izindi nyinshi. Nivyo rero tugiye kuganira mu kiganiro c'uyu munsi. Twabateguriye abatumire babiri kugira ngo badufashe gutahura iki kibazo ko cifashe n'ico bamwe mu bafasha mu gisata c'indero kugira ngo ibitigiri bigabanuke, izo ngeso zihave mu mashure. Turi kumwe na Gashirahamwe Cassien. Mshingana Cassien ni cegera c'urongoye ishirahamwe riharanira indero y'abana mu Burundi bafashe bige. Turi kumwe kandi na Madame Muregwa Solange, Maître Muregwa Solange arongoye ishirahamwe gitaho indero y'abigeme. Iryo shirahamwe ni Kerebuka, bakaba bakora mu ntara zitandukanye z'igihugu. Reka twakira abatumire bacu. Mshingana Cassien, ndabahaye ikaze mu kiganiro murisanga. Murakoze nitwakunde kudutumira muri iki kiganiro kituragishinga mu nani bafashe bige. Murakoze cyane gufata akanya ko kuganira natwe. Namwe Maître Solange Muregwa, murakoze cyane namwe gufata akanya ko kufatanya natwe muri iki kiganiro. Kaze neza. Murakoze cyane, murakoze kutwakira, murakoze kuduha ikaze, ariko ndumva amajwi atari karumvikana neza, ndabumva nabi, ariko murakoze cyane. Muradutunga, twizere ko kumbure biza gukemuka. Sinzi ko biva kuri twebwe muri studio, ariko twebwe amajwi yanyu turayumva neza cyane. Muraza kutubwira nihaba ikibazo aho muza kutatwumva. Reka rero tuje kuri iki kibazo. Amashuri yatanguye mu Burundi, abanyeshuri batanguye ivyigwa vyabo, imigambi bafise ni myinshi kugira ngo bagerageze kwiteza imbere. Kumbure y'igisata c'indero mu gihugu naco nyene kiriteguye. Mpereye kuri mwebwe Mshingana Cassien, no musi tuza kuvuga hanini ku bijanye n'ingeso
ya bamwe mu bigisha canke mu barezi bashurashuza abana b'abakobwa uyu mwaka, mbega ico kibazo kizofatwa mu minwe gute? Hari ivyo bavyiteguriwe kugira ngo ibitigiri vy'abatwazwa inda haba mu barongozi canke haba mu banyeshuri n'abandi kigabanuke? Nko mu mwaka uheze dusubiza amaso inyuma, abigisha bagirizwa kuba bashurashuje abana b'abigeme vyari vyifashe gute? murakoze kuduha aka kanya. Nk'uko mubivuze turabyumva yuko mu mashuri hariho abana batwara inda z'indaro bari ku ishuri, bagiye ku ishuri kandi baba baruye kwiga, ntibaba baruye mu bushurashuzi. Muri abo rero turumva inkuru ibabaje cyane yuko hashobora kuba harimo n'abigisha bari bo bari abarezi, kuko umwana avuye muhira aba agiye ku ishuri umenga asangaho uwundi muvyeyi. Uyu muvyeyi rero agaheza akamuhinduka, akamubwirira ibitagirwa, ivyo vyo kumushurashuza. kuko mbere aja bavuze abatwaye izo nda baba ari bakenyira ngo uravye kuruba bashurashuye, kuko ushurashuye wese adatwara inda. Ivyo rero biraheza bikatubabaza. Muti none mbega byari bimeze gute mu mwaka uheze canke ikibazo kiriko kirakorwa muri uno mwaka tutanguye? Ntidufise ibiharuro kanoni vy'umwaka uheze, mugabo turafise ibindi biharuro vy'umwaka yahe, aho tubona harimwo abana batwaye inda, cane cane tubifatira muri rusange tutaravye watwaje inda uyu mwana, mugabo tukabona yuko hariho abana batari bake batwaye inda, bagahera mbere gutwara inda bakiri mu myaka y'amashuri shingiro. Muri abo rero turumva yuko harimwo n'abigisha baheza bagafatwa no gufatwa, bamwe bagafunga, mugabo ukazusanga avuye barafunguwe kubera ngira ngo amategeko ariko abitegekanya canke agiye muto canke turi. Hanyuma twebwe bikadutera impungenge, kuko twebwe tutanarazi ibitigiri n'aho boro bana babiri canke batatu bavuye mu ishuri kubera batwajwe inda canke bahohotewe n'umwigisha. Biratubabaza cyane kuko umwana aba yavuye muhira agiye ku vyigwa, agiye ku wundi muvyeyi ariwe yonacunze mbere yokwamana igihe yoba abonye abandi bariko bashaka kuza barondera abo bigeme, kuko abaza bobo ntibabura abana baba bakiri batoyi, nabo nyene ngo baba bagishushe, baba bagihahamiye ibi canke biriya. Hanyuma tukaza dusanga rero twumva ngo abigisha ngo bariyemwo bimwe bidutse inkokora rwose cyane. Twebwe turiko twitaho yuko umwana yokwiga, abana bose boja mw'ishuri ntagire ikindo. Murakoze cyane. Hama duhindukire kuri Madame Solange Muregwa. Metwa Muregwa, namwe muragendera mu ntara zitandukanye, murakunze kubona iki kibazo. Iyo mugendeye mu ntara zimwe zimwe muba mugendeyemwo kugira ngo mufashe kumbure gutanga inyigisho musanzwe mutanga mu ishirahamwe Kerebuka, abana babigeme babiganira yuko ikibazo kiba gihagaze hehe neza na neza? Murakoze kuri ico kibazo. Twebwe dusanzwe turongoye Association Initiative Kerebuka, dukorera mu ntara zitandukanye z'igihugu. Muri iki kiruhuko kikuru abana barimwo, twarashoboye kugendera abatari bake, kuko twebwe tugenda tubigisha inyigisho zo kwirinda gutwara inda. Mu mashuri hari umugambi twise zero grossesse en milieu scolaire, donc kungena umwana yokwirinda gutwara inda akiri ku ntebe y'ishuri. Muri ico gihe rero hariho ivyo tugenda tubaha, hariho abo tugenda duha amakotesi, amasabune n'ibindi. Rero mugabo turiko turayaga dufatiye ku bitigiri vy'abana bagenda baraheba amashuri mu myaka iheze, twaravuze ati ibintu birateye ubwoba, abana ntibashobora guha amashuri gutya, ilfo ko tumenya igituma kibibatera. Abo bana rero benshi usanga bashurashuzwa n'abigisha, abarezi,
ugasanga hariho ibi byo kudahana l'impunité, kudahana abigisha bakora amakosa, donc ubikoze uyu mwaka ubundi akazobikora ahandi ko abonye nako atahanywe rwose akabona ko umengo nawe nibisanzwe. Ariko hariho n'abana nyene barondera amanota kubigisha, bimwe byamye bikorwa kuva na kera, ugasanga umwana na cane cane abana b'abigeme babuze amanota, imyaka iraheze barayobewe ngo bagiye kugira ibyo bita kwideribera, niko batubariye ngo bavyita. Ibyo byose rero twagiye tubona ko ari intambamyi, ko ari ikibitera. Twongera turabona n'ubukene mu bana, abana bataronka ibyo bakeneye, abana bataronka ibyo bategereza kuronka bari ku ishuri, bagahitamo kuja kubirondera mu zindi nzira, ugasanga bagiye muri izo nzira zo gushurashura. N'ubukene twarabonye yuko nayo iri mu makritere. Turongera turabona kandi n'imico yatitutse, aho umwana yaga n'umwigisha, umwigisha akayaga n'umwana. Ibyo kera nta byari bihari. Ibyo byose rero ibi bitera ni byinshi, ariko byose tugenda tubereka yuko bategerezwa kubirengera, bategerezwa kubyirinda kugira bashobore kwiga, bazoshike kure, bagire ico bimarira n'ico bamariye imiryango eka n'igihugu cose. Murakoze cyane rwose. nk'uko mubivuze, impamvu ni nyinshi. Ibyo byago bibashikira rimwe na rimwe bikaba bivuye no kuri bo. Ukavuga uti hariho ubukene, imico yaratitutse, hamwe n'ahandi kwideribera nk'uko mubivuze, bababwira kwitanga kugira ngo uronke amanota, kumenyera umwigisha, ugasanga ikiyago kibaye kirekire nk'uko bitahora mbere. Turaza kwakira n'abanywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika nabo nyene bashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Tukabibutsa ko kuri uyu wa mbere mu ntara ya Kayanza, aho hatangazwa umwaka w'ishure wa 2022 ushira wa 2023, umushikiranganji w'indero yagabishije bene abo bigisha bagoba izo baragiye ko bazohanwa cane. Kindi nuko muri 2022 umushikiranganji ajejwe gufatana mu nda yerekanye ibiriko birakogwa kugira umwana w'umwigeme yubahirizwe nk'itegeko rihana ubushurashuzi, imiyabaga gushika ku munyororo. Bavuze ko gushika ku munyororo w'imyaka 25. Ibyo rero akaba yabivuze mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umwigeme, byari byabereye muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza. Birumvikana ko hariho ubutungane nabwo nyene butegekanije guhana abo bigisha cane cane. Ndaza kugaruka kuri mushinga na Cassien kuri kuvyerekeye ubutungane, niba mubona buriko burahana koko abo bigisha nk'uko bitegekanije mu mategeko. Ariko reka mbanze nje ku mirongo ya telefone nakira abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Nakire Daniel. Daniel, kaze neza. Daniel, muratwumva? Allo Daniel? Daniel, ndumva aga telefone. Oui Daniel, turi kumwe? Allo? Amahoro? Daniel, uratwumva? Ego, turakumva. Daniel, ndumva afise akabazo muri telefone yiwe, kumbure ntari karatwumva. Reka kumbure Daniel, turi kumwe ku murongo, uratwumva? Daniel, telefone iracitse. Reka nkomeze nakire ukurikira. Ni Richard Ndayishimiye ku murongo wa telefone. Amahoro neza Richard? Amahoro neza. Uraho, urakomeye? Turakomeye. Uherereye hehe mu ntara urimwo? Hama iki kibazo cyo gushurashuza abigeme mu mashure ko dutanguye umwaka mushasha, ubona cifashe gute, cogenda gute? Jewe nabwo nsanzwe mperereye hanze y'igihugu. Nsanzwe ndi nka muri Kenya, ariko nagira ico nterera. Ego. Hama icyo noterera kugira ngo mvite ibyo bintu byo gushurashuza abanyeshuri, nubwo nko kimwe abarezi babanza bahagira indero. Muriko muratwumva? Ego, turi kumwe. Hama kenshi urazi, ariko kenshi biterwa n'ubukene bw'abanyeshuri. Urasanga nk'umunyeshuri avuye muhira ataco yafashe afungura, nta mavuta afise,
yanaze bategezwa kuba barondera ibintu byinshi, rero wa mwarimu akaza amuhendesha ari ibyo amugurira cyangwa buriya ari ibyo bintu mwavuze byo kumuhendesha amanota, kwanza buriya ahita yemera rwose atarinze guharira, kuko burya amanota ni ikintu namwe murabizi ni ikintu gikundwa, kuko naho ubuze akanusu ntushobora kugenda ntushobora kunguza mu rindi shuri. hariho rero n'umwana buriya aba adubuye cyane mu ishuri akavuga ati jewe ako ntushobora kudubura reka nkore iki cyaha. kaca usanga rero atwaye inda atifuza, ikamuzanira nyine kutidegemvya haba mu muryango, mbere mwo kimwe hariho n'abo usanga bagiye bakiyahura bivanye n'uko habaye iyo pirelema. inyishu noneho kuri wowe ubona yohagarara hehe neza na neza cyane cyane, kuko nk'uko Maître Muregwa yabitubwiye, hariho ubukene, hariho imico, hariho kwideribera, hariho kumenyerana. wewe ubona inyishu yotorerwa hehe cyangwa yorondegwa hehe? inyishu hano yorondererwa hanini muri ibyo bintu bibiri, hariho ubukene hakabamo n'ibyo by'imimenyerano. buriya mumaze kumenyerana n'umwarimu nicyo cyotuma mudakora ibyo bintu. ndibuka kera je nkiga mbonye umwarimu hata no turivuye no mu nzira sinamwegera, kandi naho yaba ari umuhungu naho yaba ari umugana nanjye ndi umuhungu ndamubonye narumva ubwoba. rero mo kimwe hoba nta mimenyerano yoba hagati y'umwarimu n'umunyeshuri w'umukobwa. urakoze cyane Richard, umumenyerano ni ikintu kiri intambanye. reka ngaruke ku mirongo ya telefone, ndabwiwe ko Daniel yagarutse, nawe nyine twumva ikibazo ciwe canke iciyumviro. Daniel, kaze neza. urakoze cyane Diane. ni Oriane. Yego Oriane, ndabumva cyane. telefone yari yagoranye. Yego nduga ku ijambo. Mwebwe ikibazo cy'ibuzangira sinzi nuko ikirere cy'inaha cyabaye nabi, ariko ndabumva 5/5. murakoze cyane, ndi umukunzi hano, ndagira ngo ngire icyo ntanga kuri iyo topic murimo kuvugaho. ngiye ndagira mvuge ku gitera icyo kibazo. mu by'ukuri icyo kibazo nacyumvishe aho abarimu baha abanyeshuri amanota b'abakobwa. so ndagira mvuge ko icya mbere ikintu gitera icyo kibazo, ndagira mvuge ku kintu bita kwitinya. bashiki bacu bagira ikibazo cyo kwitinya, ugasanga biyumvishe ko nta bushobozi bifitemo muri bo, ugasanga bahisemo gushakira ibisubizo aho bitari. ikintu mbona kiri nk'ukuri kandi gikwiye guhinduka ni uko buryo wumvishe ko nta bushobozi ufite, ko udashoboye ikintu iki n'iki, uko byagenda kose birakunanira. so nkatanga inama mvuga ngo abakobwa nibiyumvemo ubushobozi batinyuke, barashoboye, be gutinya. amasomo ni ibintu bisanzwe, aho abarimu nabo bakwiye nabo guhindura iyo myumvire y'uko umuntu udashoboye bakwiye kumuha amanota bakabaha ibindi bintu. so uwo ni umuco mubi kandi ukwiye guhinduka, mbona ukwiriye. naho uretse ko ntawe nkuzi, uretse ko ari aho tubyumva, ariko ibyo bintu ni ibintu bikwiye guhinduka, ndetse bitanga anikoriti cyangwa ubutari ubwiza. usanga ni ahantu usanga umunyeshuri arangiza atazi kwandika, atazi icyo gukora, ugasanga ni ikibazo birica ireme ry'uburezi. so bigomba guhinduka rero bigahagarara. murakoze Oriane. murakoze cyane Daniel. kangaruke ku batumire bacu. mushinga ntaye Cassien, twumvise ko Richard yigeze kugaruka ku kintu cerekeye kwigisha, gutanga inyigisho kumbure kubigisha. mwebwe murakora cyane mu bijyanye no gufasha guteza imbere igisata c'indero mu gihugu cy'u Burundi. turibuka ko mu minsi yahera ariko muragerageza gufasha kuzana ubuhinga bwa none kugira ngo bumenyekane cyane. bimwe mu byo mubona nk'uko Shari yabivuze mu nyigisho abigisha bohabwa, vyogenda gute muri iki kibazo cerekeye uko gushurashuza abana b'abigeme? mubona mwotanga intererano yihe kugira ngo gituzwe burundu? ego kugira gituzwe burundu nk'uko yabivuze Richard, mbere namwe muri ko murabigaruka ko harakwiye ibikorwa.
yakwiye ibikorwa bwa mbere ntitwovuga ngo twokwigisha abigisha basanzwe babizi kuko barize mu bisanzwe n'abantu baciye ubwenge barazi gutandukanya icyatsi n'ururo barazi ikibi n'icyiza twebwe mbere ubuye turi ko twiyumvira yuko twoshyira imbere mbere ibihano bakabahana bakabahasha kuko ni ingeso mbi yaba n'abana mbese ni ingeso mbi kuri uko kujya kwitanga mbere bagarutse ku bukene ubukene bwamyeho kuva na kera abantu ntibamwe bakenyetse bose umugabo ntibamwe bitanga ngo baje mu bushurashuzi n'akageso kariko karaduka aho abigisha n'abanyeshuri bahura bakavugana bakabarinda baja mu bushurashuzi batanguye kuvugana kandi bavugana abantu bababona umwana agiye atubaha agitinya nk'umwigisha ari aragenda kumusangaho bagasangira inzoga bagasangira bagaheza bakaja muri ubwo bushurashuzi ebyo rero tukavuga tuti guhana bakabahana bakabahasha kuko ugiye kuraba mwarimu abajije n'ikibazo ati mbega ubutungane ubunyango ubutungane hamwe mbere n'amategeko kuko abigisha nkora mbona ngaha ayo turiko turabikurikirana mu bushikiranganji bw'indero umwigisha ugasanga bamuhanye bakoresheje ibihano nyene administratif bamwugururiye action disciplinaire no kumurevoka bakamurevoka no gufungwa agafungwa mugabo ukazibona ngo uyu yarasubiye arafungura kandi agaheza akanasubira ni mu kazi hari yasubira mu kazi iyo yatsinze araheza agafungurwa agasubira ku kazi twebwe rero tukubigaca biturengera bene ibyo bintu ibyo rero biza kuri byinshi kuko twebwe muri bafashe bige turafite amantene mu maprovensi yose urumva ayo mantene rero ntahana kandi nta n'amategeko atanga kuko ni iby'amashyirahamwe mugabo kugira dutorere iminsi icyo kibazo twabashyizeho ikintu cyitwa table de compensation regionale umugwi ujyamwo abantu batandukanye bashobora gutora ibibazo byo mu ndero harimo n'icyo cyo gushaka iyo cadre irimwo abajejwe bo mu ntwaro mu rwego rwa provensi irimo abo muri parike abashingamanza kugira habaye ibibazo nk'ibyo byo guhohotera abana bajya ku ishuri badufashe rimwo abo muri edikasiyo muri deteye bo mu bashinzwe bya edikasiyo mu rwego rw'intara hakabamo n'ayo mashyirahamwe yacu rero twari twagishyizeho kugira ikibazo nk'icyo bakibonye babonye umwana ari muri ibyo bintu ni kadire bahura bagahura paratemese mugabo bakaza barakorana uko bishoboka buca bagitorera inyishu kuko haba harimo abajejwe guhana rero n'abajejwe gutanga amategeko kandi n'abajejwe iby'indero nuko ibyo tujejwe kuko turavugira abo bana be nabo nyene bakorerwa ibyo batategerezwa gukorerwa bahohoterwa kandi ari abana b'ishuri ubu rero twiteze yuko hotevamwo umusaruro kuko gukorana hagize ikibazo kikavuga bakavuga ati uyu mwigisha ni ukuri yarenze yakoze ibidakorwa hanyuma tukumviriza rero icyo tuhebye ikabivuga ko abashinzwe amanza icyo babishinzwa babivuga ko kugira bavuge bati ubuye twamurekuye kubera iki twamurekuye cyangwa kubera kiriya ngaho biciye muri iyo nzira twibaza yuko byozana akarusho kuko baratubwiye naho nyene yuko hariho amategeko usanga amategeko burya hari aho usanga bose ugasanga nk'umwana ngo arenze imyaka 18 ngo ntaba akiri umunyeneri ntaba akiri umunyeneri bamufata nk'ubukoze ngira ngo ko turi kumwe n'uwizi by'amategeko ngangara bidufasha kubitahura urumva ndiko mvuga madamu Marega Solange numvise ko ari umushinga w'amanza kugira abantu barinze baza gushurashurwa umwana n'aho boba atarabigisha kuko iyo ari umwana w'ishuri aba ari umwana w'ishuri aba agifite aba ari expose aba afite ibintu bimutuma yo kwitanga byinshi ukuvuga ngo ubukene bwonyine mugabo urumva bari mu myaka bagendana n'abo bantu
bagira n'ubundi bakiza n'imurenzerena nk'ubu kare baruye munsi baraca murenzerena hanyuma barezi abakadrere bakabaraba mugabo haragira igihe uyu mwana usanga hariho igihe aba ari ku ishuri kandi aba ari muhira icyo gihe cyo guca mu nzira agatahana n'uyu mwarimu baba babana bakagenda baravugana n'ibyo z'amanota rero ntangira ngo n'ubumenyi ntibukiri bwinshi cyane ugasanga umwana yize neza akavuga inzira yoroshe ariyo ndetse muri ubwo busorasho rero umwigisha abona atagihano ashobora gufata bica bituma abikora akagira n'akamenyero n'abandi bakazogamo birumvikana cyane ko hana cyane bagahana bagahasha ego nk'uko babivuze ibihano birakwiye gufatwa cyane cyane kugira ngo n'ababifatiwe ntibarekugwe ngo bidegembye icyo buvuze cerekeye urwego cadre de consultation légale akabazo na mfise rikerekeye niba muri urwo rwego mushiramwo urwaruka nago nyene rugashobora gushikiriza ivyumviro ku kuntu babona ibintu kuko akenshi ijwi ryabo ushobora kuba ridaseruka kenshi mwoba mufise umugambi cyangwa muba mufisemwo urwaruka rushobora kuba rubashikiriza ivyumviro mu masegonda make hamanakire abakurikira na madame Maître Solange Muregwa nawe nyene kumbura tubwire ku vyerekeye ivyo byagarutse biguma bigaruka vy'ubukene ico bariko barabifashamo navyo nyene urwaruka muraruha ijwi iyo twebwe mu ntumbero twateguye aha twashyizeho n'amantene tugira ikintu bita pede avec le bénéficiaire ni ukuvuga naho tuba turi ko turateza dukoresha ibyo umuntu akivugira nicyo gituma twashyizeho amantene kugira umwana yoba yarashikiwe n'ibyo nuko nabo batinya cyangwa bagatinya ababyeyi baca babijyamo bagatinya n'abaca babarenera mu kibano ukadusanga ntibashaka kubivuga mugabo n'ahandi twashaka yuko ni muri iyo cadre de consultation umwana wenyine cyangwa umubyeyi ibyo byashikiye atuma ayo ma organisation yake cyangwa akishikira cyane cyane akishikira hanyuma akivugira wenyine ibyamushikiye ego reka mpindukire mbanze nakire umunywanyi w'ijwi ry'Amerika dufite babiri ku murongo ariko reka mpere kuri Edmond mbere ko ngaruka kuri mwebwe Maître Solange. Edmond kaze neza. Neza murakomeye. Turashima. Je nagomba kugira icyo nshikije kuri ibyo biko biravuga ku biba mu gihugu ya mu Burundi ku byerekeye abana usanga baja mu buhumbu bitumwa n'abitwa ari abarezi. Icyo navuga je ni ukubona ko mu Burundi harabaye nibaza ko babaye nk'itituka indero y'ikirundi canke bikaba kuko ndibuka nko mu za 90 twe tukija ku ishuri twaragenda cyaranazira ko umwana usanga nk'umwana w'umunyeshuri yicaranye n'umwarimu mu kabare cyangwa ugasanga bahuriye ahantu ngo twariruka tubonye nk'umwigisha wacu tukiruka kubera kijya gihe nibaza ko indero ikirundi yari kihari hama n'ikindi nibaza ko coba kibituma ni ukuba abigisha bo muri kino gihe usanga nk'abantu benshi bahabwa ubuzi ugasanga n'abantu bahabwa ubuzi batabishoboye ugasanga ntacyo bafise bigisha abo bana. Rero imitego baba bafise niyo kuko nimba haje ikibazo ntihaza kijya kibazo kibajijwe n'abajya bigisha usanga ari nk'ibibazo binje yari nk'ikibazo cya rusange ku bana bose ugasanga abana ntibamenye ku mashuri bajya usanga icyo bashobora gukora ni uko kugira umwana amenye cyangwa agire bakaca babahendesha bakabakangisha bakababwira bati wowe utemeye iki ntacyo uzovamo cyangwa ntabwo izokugendera neza cyangwa ugasanga ibindi ugasanga nko mu mashuri bazanye hirya bintu urabona nk'urwaruka muri kino gihe barinjiye mu bintu bya politiki ugasanga abana bari mu migambwe bari mu biki babigisha bari mu byo bita ngo by'urwaruka ugasanga bakosha n'ibintu nk'ibyo kugira ngo batume indero y'ikirundi ititubwa cyangwa mu mashuri kuko ndibuka mu gihe cyo muri iyo myaka ya 90 ibintu nk'ibyo ntibyabaho barabe ibintu bita ngo kwideribera abana baravuga ariko kenshi nk'abantu wasanga babyumva nko mu mashuri bita ngo na ya prive cyangwa ngo ni biki ariko ubu ushobora gusanga ahantu hose mu ntara tumije nka za Makamba ugasanga umuntu
umwana ngo ntiyemeye kuko yanse ko ibyo akorana n'uwo mwigisha bamwigisha akazi usanga umwana aratubikwa kugeza n'ubwo ku ishuri ataba aciga ni ibintu biteye ubwoba kabisa n'ubutungane twasaba nk'ubutungane mu Burundi gukora akazi kabwo abo bantu badashobora kumenya icyo bajeje kuko kera baravuga ko umwigisha ari umubyeyi barerera hamwe n'umubyeyi w'amaraso w'umunyeshuri nawe akaba umubyeyi wo ku ishuri bakarera hamwe ariko ubu ushobora gusanga witwa ngo niwe yokingiye uwo mwana w'umunyeshuri ugasanga niwe amutwara mu buhumbu amutwara he ibintu dusaba kabisa ko ubushikiranganji bw'indero bogira icyo bakoze abo bigisha bataye umurongo bakabigiza kure y'abana hanyuma ubutungane nabwo bugakora akazi kabwo ntabwo byo ugasanga umuntu aramufashe umunsi aragirwa n'icaha kubera afise umuvuga ari imbere cyangwa afise icyo ajejwe mu muganga ugasanga ni umuntu akora ibyo ashatse ugasanga ubutungane buratinya icyo bumubaza kuko cyaba yakoze nibaza ko ibintu nk'ibyo byatuma indero y'Uburundi isubira ku murongo ugasanga abana basiye kwiga uko bahora kera. Murakoze Edmond, turagushimiye ku cyo cyiyumviro. Reka mpe akaryo Bizimana nawe nyene. Bizimana urakoze kwihangana ku murongo, kaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ndi mu Rwanda ni ukuvuga ngo icyo kibazo cy'abarimu basambanya abana mu Rwanda ntabwo gikunze kuhagaragara cyane niba kinabaye ni kenshi nkeya kubera ko u Rwanda rwo rwakajije ibihano bikomeye cyane cyane ni ukuvuga ngo hari ubugenzacyaha bwa RIB bwo icyo kibazo buragihagurukira ku buryo iyo hagize nk'umurezi ugaragarwaho n'icyo cyaha ni ukuvuga ngo baramufunga bakamukatira igihano kiremereye ku buryo ibyo byaha nubwo byagiye bigaragara ariko mu Rwanda usanga ibyo byaha ari bikeya cyane ku buryo ni ukuvuga ngo umwana usambanywa n'umwarimu ni ukuvuga ngo ubundi ni nk'umubyeyi ni nko kubona umubyeyi wasambanya umwana we nubwo inda ziterwa abangavu wenda ziyongera ariko bikorwa mu bundi buryo ariko kubona umurezi wasambanyije umwana izo kese ntabwo zikunze kubaho cyane wenda nk'umwarimu umwe mu barimu wenda nk'ijana birashoboka ariko ntabwo bikunze kugaragara cyane gusa u Rwanda impamvu byagabanutse cyane ni uko u Rwanda rwo rwasizeho ibihano bikakaye bikomeye ku buryo ubifatiwemo afungwa kandi agahabwa ibihano biremereye. Urakoze cyane Bizimana. Ni byiza ko ibihano mu Rwanda bikaze cyane. Ndabona no ku murongo kuri Facebook yacu abanywanyi bariko baraganira ko Saidi Selim barutwa nayo abajije ati ivyo mu Rwanda navyo ni gute. Jerome amwishura ati naho nyene baragorana, Muhanga, Rwamagana, Nyagatare hose barabamaze. Urumva ko hariho hamwe hakiri utubazo natwo nyine dukwiye gutorerwa inyishu. Hariho n'undi yitwa Sefoliane Nshimirimana avuze ati kuri lycée La Plaine i Bujumbura haravugwa umwigisha sindamuvuza izina ariko yamushize ko ngo aragisibije ngo uri umukobwa ntumenya amakuru yiwe mutaryamanye ngo n'inzoga arazitondana mu ishure ngo yitazira simvuze ngene yitazira ariko hariho abigisha bariko baravugwa ku mbuga zitandukanye ko bagitikije haba mu Burundi canke mu Rwanda. Reka rero ngaruke ku batumire bacu ku mirongo ya telefone. Maître Solange Muregwa, twavuze ku bijanye n'ubukene bushobora kuba butuma abo bana babigeme bagwa muri ivyo bibazo byo gushurashuzwa. Mwebwe murazwi ko muja mu bihugu mu ntara zitandukanye mugerageza gutanga ibikoresho byo mu butinyanka n'utundi tuntu abigeme baba bakeneye kugira ngo ntibagwe muri ivyo bibazo. Akarusho muhora mubona kabari akahe? Mbega ivyo bikorwa vyifashe gute muri iki gihe canke mu mwaka utanguye? Mwiteguriye kongereza kuri ivyo bikorwa kugira ngo abo bigemereke kuza baraja gusaba ivyo basaba, kumbure abo bigisha babo baba bafise kumbura uburyo uburenze ubwo bafise?
murakoze kuri icyo kibazo. Twebwe urumva uwuhimiriza gumiza ko ntarambirwa haba mu kibano, haba mu mashuri, haba aho tugenda tujya hose. Twiyumvira ko umwana yemererwa neza ari uko yize amashuri akayaheza, ari uko yize amashuri akaronka diplome, kandi n'ababyeyi niwo mwitwarariko wacu, ni nacyo kiduhimbara. Rero muri uyu mwaka abana b'abigeme turabafitiye imigambi myinshi. Twebwe dusanzwe turi ishyirahamwe rikora nyine twibako, bimwe bavuga byo gukora wibako, ntiduhembwa, ntitugire ikimugana n'umuhamagaro twagize kugira ngo dufashe igihugu, dufashe barumuna bacu, dufashe n'abo babyeyi kugira babone yuko abana bariko baramererwa neza. Ayo makotegisi rero dutanga birabanezera abana, birabanezera kuko nayone ari mu ntambamyi, ari mu bituma birukanka hirya no hino bayarondera, kuko usanga abana benshi ababyeyi atamikoro bafite, ababyeyi batabaha ibyo bakeneye byose. Mugabo hari n'izindi nyigisho tugira ku ruhande, tukabwira ababyeyi ko umubyeyi ategerezwa kuba responsable, ko ategerezwa guhereza umwana ikintu akeneye. Umwana w'umukobwa akeneye amavuta ntayaronke, aja kuyarondera. Umwana w'umukobwa akeneye ikambambiri, akeneye twa dukoresho twose umuntu atokwirirwa aradondagura, usanga birukanka kubirondera hirya no hino. Ino rero ubwa mbere hariho abasanga batwagwa n'abamotare, ugasanga batwagwa n'abarobyi nk'abo kuri kote yo mu Rumonge n'ahandi, ugasanga bagenda bahendwa n'utuntu duto duto. Mugabo dutangure gutanga izo nyigisho, tugatangura gutanga utwo dukoresho rimwe na rimwe tuturose, mu nyuma twarasubira kuri amashuri, turasubiraho tukahaca, tukabaza akamaro byabamariye, tukaraba kunguko, canke tukabaza abadereteri b'indero mu ntara, mu makomine, bakatubarira uko ibintu ubu byifashe, ukumva yuko hariho akarusho. Abagenzi banje bavuze no ku kintu cyo kudahana abigisha na canke bose bagenda bagoboka kubo bareze, byose ni intambamyi, ariko leta yabiviriye hasi kugira ngo uyu mwaka w'ishuri dutanguye umuntu wese yumve yuko ategereza kuba responsable, kandi uzofatwa muri icyo gihano azohanwa by'akarorero, uzofatwa muri iryo kosa azohanwa by'akarorero, kugira ngo turabe yuko abana basobandanya bari amashuri. Hama ku kijanye n'uko abana bataba bafise cadre legale bavugiramo, aho bavugira, twe hano mu Burundi turafise Conseil National de la Jeunesse, ihuriro ry'ugwaruka ririmo abana bose, abana bo mu gihugu bose, abahungu b'abakobwa, barafise inzego mu makomine, barafise inzego mu ntara, barafise batwara ku rwego rw'igihugu. Rero barashikiriza ivyiyumviro vyabo, kuko twabonye kugwaruka ari tuta, ari abantu bo gushigikira, ari abantu bo gufata mu mugongo. Nico gituma leta yashizeho urwo rwego rushinzwe forum kugira ngo ugwaruka ruronke cadre ruvugiramwo ivyiyumviro vyabo n'ibibazo rufite. Naco twagishimye ko kiriko kirafasha ugwaruka kumva ko rufite liberté d'expression, kumva ko bafite abavugira kugira ibibazo vyabo bigende bitorerwa umuti. Nabo nyene baba bashurashuje canke bagize ibibazo barashobora kuvuga. Gifite ijambo nyene tuba turafite kazi abana b'abatwa, abana babigeme b'abatwa. Murantunga cane Maître Solange, reka tukukure ku murongo twongere tukugarure kuko telefone ntiyumvikana neza. Turifuza yuko utubwira neza cyane cyane nk'icyo kibazo c'abana bo mu bwoko bw'abatwa ingene muri ko murabafasha. Reka tukugarure ku murongo kuko ntiri kurimvikana neza. Mu gihe tuko turarindira, reka ngaruke kuri mushingantahe Cassien. Haragaruka cyane nk'uko na Maître Solange abivuze n'abanywanyi yuko ikibazo c'ubutungane gikwiye gushimikwa ko cyane kugira ngo abahanwa bahanwe. Ndabona no kuri Facebook yacu barabandanya kwidoga, barabandanya kuvuga bati nk'ubu nsomye ivyo Divin Manirakiza avuze, yashigikiye uwari karavuga, ariko baratabaza kuri lycée technique de la Plaine, avuga ati aya makuru muyarondere kuri lycée technique de la Plaine, niho numva ngo hari umwigisha akibica bigacika, ngo amaze gufungwa kabiri aca atanga igiturire akarekugwa. Rero ngo arekuwe aca aza yigamba ku banyeshure. Ni birebire cyane, ariko murumva yuko bababajwe nuko hariho abafatwa bakarekugwa.
kuri ico kintu mubona hokorwa iki neza na neza, cyane cyane muri rujya rwego batubwiye mufise, iyo bibaye nk'uko aho umwigisha ashobora kuba atanga igiturire akanasohoka akidegembya akabandanya, canke bakamukura ku ishure bamushyira ku rindi akabandanya ivyo yari asanzwe akora, mubona abo bigisha boshengezwa gute, bohagurukirwa gute kugira ngo ivyo bintu bihagarare? ego urakoze kutusubiza ijambo. ivyo bintu n'ubundi hakwiye gukorwa ikintu kugira bihagarare, kuko biboneka biriko biva ku bintu byinshi. Ubutungane twabuvuze kandi barugarutse ko, ariko n'imico iriko iratituka, kuko nk'umuntu nk'uyu muriko muravuga yoba yigisha kuri lycée de la Plaine ngaho i Bujumbura, yoba akora ibikorwa nk'ibyo hanyuma agafungwa akagenda akanasubira agafungurwa, bose abantu bose ntibavire hasi rimwe kandi babonye yuko ariho umuntu ariko yonona gutyo oye, urumva yuko naho nyene ata muntu akiraho uwundi, ata mu muco uriko uratituka, kuko kera bavuga ati umwana so w'umwe, kandi bakavuga ati nyambaruriye uyurutsa kwibagiye, kuko ivyo niwabona biriko bibera ku mwana w'uwundi ejo bizoba biriko biba ku mwana w'iwawe. Turavuga tuti rero icokorwa ubuhuye nuko twese tuja hamwe, yaba amashirahamwe, yaba abo mu nzego za leta, abo mu nzego z'ubutungane, abo mu nzego z'igipolisi, umwe wese akabona yuko inzira iriko irafatwa no gwaruka nabo bigisha ari inzira mbi cane, inzira idashika. Kuko nk'uko uyu Bizimana wo mu Rwanda yavuze, kuja gushurashuza umwana wigisha ni nko gushurashuza umwana w'iwawe. Rero umuntu ukabona ariko arabyigamba ngo yashurashujwe umwana ngo banamufunze yapfunguwe, ni mu kibano bari bakwiye kumucira umukenke. Ibocira umukenke uyu oye yakoze iryo kosa wenyene, n'uyu yamurekuye yarageze gukingira umwenegihugu wese arakwiye gucibwa umukenke kandi arakwiye gushengezwa. Twebwe rero nk'ayo makadre twashizeho twashaka dutore inyishu, turabiko inyishu zoboneka nk'izo oye, kuko Prokirere mu ntara ni umuntu akomeye cyane, canke umusizi Prokirere, kuko twashyizemo parike abaduserukira mu mantene niho baba bari bazi amakankayo uyavuga, hanyuma icyo kibazo kikagenda gitora inyinshi, kuko haba harimo uwo muri parike, haba harimo uwo muri administration provinciale, haba harimo n'uwo muri DCI, bakaziganira ko nka kankiyo ikagenda itora inyinshi, haba ku ishuri kubera haba harimo DCI cyangwa abamuserukiye bakagenda bavuza igihano umwigisha nguyu ashobora gufatirwa, haba ku rwego rwa parike bakavuga igihano ashobora gufatirwa, mbere ni ku rwego rw'intara, kuko baratanga amategeko kandi agakurikizwa, bagaheba bagatanga ayo mategeko, natwe tujejwe amakankayo kwiyumvisha turayasigura tukayategura. Ni kuri uyu twumviseho kuri lycée de la Plaine do Bujumbura, tuzokurikirana iyo nkuru, tuzotuma bari hafi bakurikirane iyo nkuru bumve, hanyuma ego murumvise rero abanywanyi biradijwe rya Amerika muri kumara dukurikiranira, mutashoboye kuronka akaryo ko kuza ku mirongo ya telefone nka Divin Manirakiza, nawe Jerome, namwe mwese muri kumara avuga kuri ico kibazo co kuri lycée technique de la Plaine, yuko abo mwishira hamwe bafashe bige bagiye gutohoza kugira ngo bamenye yuko ico kibazo, bamenye ko ico kibazo cohagarara kuri iryo shure, kuko turumva ko bibateye umutima uhagaze. Reka ngarure Maître Solange Muregwa ariko aratubwira ku vyerekeye uburyo bariko baragerageza gufasha cane cane yarageze ku bana bo mu bwoko bw'abatwa. Maître Solange, twongere tuguhe ijambo. Murakoze. Nariko ndavuga nti ivyo bintu vyo gushurashuza abana n'ivyo gutera ivyatsi, twe turafise amaka y'abana b'abatwa, ko dusanzwe dufite abana b'abatwa twakurikiranye kuva kera, twagiriye encadrement, tubafasha bakiri bato duciye muri fondation ndimo yitwa Fondation Semido Jaba, yatangujwe n'umurundi aba mu makungu, aba muri Norvege. Hanyuma rero abo batwa turabagira encadrement, turashobora kuronka abigeme bakeya
turabafasha bariga. ngira mwarigeze kumva umwigeme w'umutwakazi yabaye mu minsi Kayanza, urya niwe vure yacu, nitwe twamukurikirana muri iyo fondasiyo. ubu arahejeje amashuri, arahejeje segonderi. hariho rero n'abandi batoya bari kumwe, harimo abatwaye inda babiri, kandi ni ikintu cyatubabaje. abo bana rero ubu turiko turarondera ukungene bagira reintegration, basubire mu mashuri. ko murazi umuntu atwaye inda yavyara akarata umwaka agahagarika. bobo ntibazitewe n'abigisha, ariko abazi bateye bose murumva yuko barafashwe, barashoboye gufatwa. uwundi abavyeyi bavuga ngo baje kumvikana, turavyanka, urubanza bararushingisha. rero nk'abo bana urumva abo bantu barabiciye kazoza, kuko umwana w'umutwa ni abantu daboro ari bakeya mu gihugu. ubu paruvenye kwiga agashika nko mu 13, kuko umwe yaheza uyu mwaka, uwundi yiga mu 8. urumva umwana w'umutwe paruvenye gushika muri uwo mwaka, hanyuma akagira icyo kibazo cyo gutwara inda. murumva ko ari ibintu bibabaje, natwe byatubabaje. rero byumvikana yuko ibyo bintu bobahana bakabahasha, kugira ngo ivyo bihano bumve yuko bitegerezwa kubahirizwa, kandi n'uwo mwana agasubizwa mu matwa yiwe, agasubizwa mu ishuri, akaronka ibyo kureba uwundi mwana, kugira ashobore kwiteza imbere no kutoshobora kugira ico yimariye canke amarira igihugu antake umwana w'umutwe. urakoze cyane. reka tubandanye ku mirongo ya telefone, hari abashoboye gucamwo mu mirongo. reka twakire Pamphile inshuti n'amagara. amahoro neza Pamphile? amahoro cyane. urakomeye? yego turagumye turakomeye. iki kibazo ukibona gute? ikibazo cy'abantu mwavuze mu kiganiro bino biravyeho byanditse ku rubuga rwa Facebook. mwavuze iby'abarimu bita kugura ibyo baragiye. ego muri make jewe nk'uko nabivuze, jemva mu ntara ya Muramvya, komine Kiganda. ibyo bintu ndabyumva bivugwa mu ntara zimwe zimwe zigize igihugu cy'u Burundi, kandi bikavuga cyane, hakavuga amaka menshi. ego turi kumwe. ariko mfata nk'umuntu ashobora gufata agashorashiza umunyeshuri ari umurezi, ari bategerezwa kumuraba, kumukurikirana ku ishuri. umunyeshuri afatwa nk'umwana, kandi umurezi nawe agafatwa nk'umubyeyi agira kabiri, havuye umubyeyi yamubyaye w'amaraso. nk'umwigisha, ndi umwigisha murezi, nabivuze nk'umwigisha. biba bikwiye yuko benshi bitwaza ngo amamuta, ariko ari igihe bita no ku ngeso z'umwe wese. ugasanga nta n'amavuta yanamuhaye, ugasanga byavuye ku ngeso yamuhindurirwa n'ibindi bintu. none nk'umwigisha tugize amahirwe. ego bandanya. n'umwigisha afatwa mu mudenya mu makosa nk'ayo, bikamenyekana ko yaba yakoze iryo kosa. ahubwo byiza hari ikintu gishobora kuba bikamenyekana bitya, byiza guhimiriza guhera mu kibano, guhera mu kibano, mu mitumba, mu makomine, ndetse no mu nka n'igihugu cyose, bakamenyesha itegeko rihana umuntu wafashe. twifatire no gufata ku nguvu dufata, twaba ari umwana, basa n'umwana yabyaye, bagashobora gushyiraho amategeko. umuntu uwo ari we wese mu kibano amenya ati numvise kanaka bashakije umunyeshuri, cyangwa kwivuga kwa nabyo afatwe. nabijya byo guhoyahoya inama ngo asanga agiye kumvikana n'ababyeyi, bijya no guhohotera umunyeshuri, umwana mu bisanzwe. ego mushinga nawe Pamphile, ego nkigufize ku murongo. turumva yuko ego n'ivyo koko umurezi aba ari umurezi, aba ategetswe kwitaho abo bana bayahawe kugira ngo abahe indero, ariko twumvise yuko hariho n'abana bakuze bafise imyaka 18 irenga, kandi mu mategeko bikaba byitwa yuko uyo mwana akuze ashobora kwifatira ingingo ziwe. hakaba n'abariko baravuga bati hariho ababise amazina mabi, bavuga ati abashurashuzi, abana b'abigeme b'abashurashuzi bashobora kuba babikora nk'uko babivuze atari amanota bashaka, ariko kuba ari ingeso. mwebwe nk'abigisha ico mubivuga kwiki, hokorwa iki? kuko
hariho abigisha bashobora kuba bafise intege nke, uwo mwana akuze w'imyaka 18 19 araje aramugerageje amutaye mu bibazo, ico hari cyo ufise wobivugako? umunyeshuri mu gihe acambaye umwambaro w'ishuri ashaka afite imyaka 30 umaze kubatonda imbere yiwe nk'umurezi ushatse nawe umusumva imyaka, nta kintu cemeza yuko byaba ari ubushurashuzi yaba ari umushurashuzi, nta kintu cemeza yuko uwo tutateteka mfatiye kuri ya myaka yiwe none mfatiye kuri byo ntategereza kuronka ibisanzwe ari violence. nta bintu by'ubwangu ni imyaka ingahe ngo gufata ingingo oya. abiga bakuze barahari nibyo barahari mugo mu myaka ifatira ku myaka bafite umunyeshuri yamara umwana imbere y'umwigisha. Mubona yuko kandi imico kumbure ishobora ko yaranatitutse nk'igufise kuko ndose amahirwe y'uko umwigisha baravuga bati imico nayo nyene irafisemo uruhara, uko kuntu abanyeshuri n'abigisha usanga umenga baramenyeranye muri ibi bihe vya none. Ico naco mubona kiriko kiratuma ari kiba intambanyi hagati y'abanyeshuri n'abigisha? iby'imico brema birakituka kubera nakara umunyeshuri abonye mwarimu yarashobora kuvuga ati yerekana inyerezo mwarimu arengane, mugabo ubu byarahindutse usanga umunyeshuri akeneye kumenyera mwarimu, mugabo nawe nk'umurezi sinimwene byifatamwo izo ntege nke zawe nimba uzize uteza gusubira uti jewe sinshobora kugira ngo nimenyera n'abanyeshuri nigisha, uruko n'abakarira n'ubutabanka iyo bamenye yuko uri umwigisha ufiteho umugarukiriza, niko genda bibona. Murakoze cyane rwose Pamphile inshuti n'amagara aho mu ntara ya Muramvya mu Kiganda, akaba ari umwe mu bigisha muri ako karere. Wakoze ku mpanuro utanze n'uturore rutanze kugira ngo twumve ku ruhande rw'abigisha ico mugona n'inyishu aho zotorerwa kugira ngo abana abo bitwa ko ari abana haba imyaka yari yose bafise bategerezwa kubahirizwa agateka kabo nk'abana kandi nk'abanyeshuri. Urakoze cyane. Urakoze cyane namwe. Ego reka tubandanye, turabona ko ku mirongo ya telefone tukiriko turakira abanywanyi. Turafise Nduwimana Andre nawe nyine tumuha akaryo. Nduwimana kaze neza. Ego ndabamukije cyane. Ego muherereye hehe? Ego turakoze jewe ndi mu manuko bw'igihugu mu ntara ya Makamba neza na neza muri komine Nyanzarake. Ego ikibazo cyane cyiyumviro nduga kwijambo. Jewe nakinye neza ico kiganiro na cyane cyane kubyerekeranye n'ibintu by'abigemeye ari mu mashuri bashobora gutwara inda na cyane cyane ahanini rimwe twebwe duhagarara ku kiki cy'abigisha bagonzo baragiye. Rero jewe novuga nti ino murantunga mushinga ntaye Andre murantunga muvuze muti namwe uri umwigisha sinumvise neza. Jewe nsanzwe ndongoye muri politike muri komine Nyanzarake, hanyuma kandi nkaba ndicegera cyo ngafedere mu ntara ya Makamba, abajeje kumenyekanisha ibigo by'umugambwe mu ntara zitatu ziri mu Makamba na Rumonge. Nkaba rero nanje nagomba guca ndikirije ku bwerekeranye n'ico cyumviro. Ego nduga kwijambo. Ego rero nagomba kuvuga yuko icyo kintu kimaze gutera imbere cyane abige mu karere k'ubumanuko hari icyahindutse na cyane cyane ko dufite ugarukanye rwinshi rwaci rwahawe inyigisho zo muri navuga muri sexual community aho twashoboye kwakira inyigisho zitari zerekeranye n'akaranga ndemano n'akaranga ndemano ahari n'inya rero mvuga nti turamaze kujya mu makerebe y'amahoro ahanini rimwe tugenda tuganira urwaruka rutandukanye rw'imigambi itandukanye tugomba kugira ngo tuje mu makerebe kubakira amahoro dusiga inyuma rero n'ibintu byo kugira ngo abantu bagendere imico n'akaranga z'igihugu. Aha rero twese twavuga tuti abakobwa baramaze kumenya neza yuko gutwara inda batifuza icyo cyose nodezire rero bikababuza iterambere ryabo, na cyane cyane ko abakobwa ari bo muri iyo minsi urwaruka rw'abahungu cyangwa abakobwa ari ku Burundi bw'ejo. Twebwe rero twavuga tuti biciye muri izo nyigisho zo muri community zaragize icyo zimara, si ico gusa hariho n'izindi nyigisho twashoboye kuronka zo muri senede zifashwe mu rwego na senede umugambi ngira nk'abandi. Ivyo navyo bagenda batwigisha gushobora kwigisha urwaruka rwacu rutandukanye aho dushobora gucisha inyigisho z'izo mu nkino mu dukino byese. Aho rero ntidusiga inyuma ya mico,
twavuga rero tuti abakobwa ubu baramaze gutera intambwe ndetse twaronka n'akaryo kugira ngo turemeshe ibiganiro by'amahoro tubwire nabo barezi ko kizira kikaziriza kugira ngo bagore ibyo baragiye nabyo rero nabo bigaheza bikababera urufatiro koko kuko twifuza yuko abakobwa bashiki bacu nabo ejo canke hirya y'ejo boshobora gushika mu nzego zifata inkingi ivyo navyo kugira ngo babishike ko niko bafite amagara meza kuko ubumenyi buhagije ni kuba bubahirizwa amateka n'amategeko yabo mu vyerekeranye n'igitsina n'ukuntu bakuze n'ukuntu baremye arivyo vya bindi twavuga akarangandemano n'akarangandemanwa twebwe two twavuga yuko ari intambwe ishimije cyane muri izo ntara za Makamba cyane komine Nyanzarake twosiga inyuma rero mu burere duherereyemo duhera mu Cimbiri tuganira nabo twebwe mbere tukavuga tuti na cyane cyane twifuza yuko twotsimbataza ya mico y'aho hambere kuganira kuziko duhereye mu rugo n'ibyo gusa murumva ko tubicisha mu buzima byese kumenyesha amahoro nabyo rero tukabigisha n'ingene bashobora kwambara bakikwiza kuko byose bibahamagarira kugira ngo basigame ya mico y'ikibundi cyane cyane kandi twemeza yuko bozirikana bakiga bahurumbire kurongorwa batageze ahubwo nyabona ko bategeka gusoma bakirinda by'ishushu bakaguma ku mashuri ibyo rero twe twavuga yuko byahindutse kuko byaragabanutse ubu nta bakobwa tubona bagicikira cyane nta n'abakobwa tubona bagitwara inda batituze kuko haramaze kujyaho amategeko ashobora gukurikiranira hagati abarezi bakora ibyo baragize rero novuga yuko duhanura kandi tubonera akagoye bashiki bacu na cyane cyane mu karere ko mu mpanuka y'uko nyabona baguriza kuri iryo semo mu kwihangana no kumenya kugira impanuro za kibyeyi bagakunda amashuri hanyuma abaregwa nabo bakibyo baragize. murakoze cyane rwose mushinga nahenduwe imana turumva ko muri iyo club mahoro mufise inyigisho nyinshi kandi nziza zishobora gufasha kandi ziriko zirafasha muri ico gice c'igihugu. Ngaruke ku batumire bacu murakoze cyane. Ngaruke ku batumire bacu Maître Solange Muregwa, muragendera intara zitandukanye harimo kumbure n'iyo Rumonge aho mushinga nahenduwe imana ari none musanga ibibazo by'uko kushirashuzwa canke gutezwa inda kw'abana b'abakobwa bisa nk'uho bisa mu ntara zitandukanye z'igihugu canke hariho intara zisangije ibibazo mwe mubibona gute iyo mugendeye mu ntara zitandukanye? Ibibazo ntibisa kuko abantu bose ntibafite imico co kimwe. Nk'ubu mu gisagara ca Bujumbura hadusanzwe tuba ibintu vyo gutwara inda mu bana b'abigeme byaragabanutse kuko sinzi niba bikingira canke bakoresha ubundi buryo, ariko ibiharuro berekana yuko mu gisagara ca Bujumbura biriko biragabanuka. Hanyuma mu ntara zindi hari nk'intara za Makamba mwarumva miteze ko ari byinshi na cyane cyane mwenaha umwaka uri kurahera abana bataha Nyamada, abana bagataha bakaja gukora ama exeta bafite inda, bamwe bagapresera kuzikurayo, abandi bakabafata ariko baratabana mu matwarete, abandi bakabafata. Urumva ibibazo rero si bimwe kuko mu ntara zose imico si imwe. Mugabo ha muri iki kiyaya c'imbo za Rumonge Makamba aho abantu usanga bagenda bahurumbira amafaranga cane, bahurumbira utuntu. Mu gihe mu ntara za ruguru naho usanga abana harimo kutamenya na cyane cyane ugasanga abagabo bafite amahera nibo babashurashuza babakwega bagira iki ibintu by'uko amariki ngi nagomba kugaruka ku cyo bavuze c'umwigisha ego mu masegonda make two turarangiza duga kwija mu masegonda make. Rero nta mwana yigera kura imbere y'umwigisha. Umwigisha umwana nawe afite imyaka 20-25 akiri ku ntebe y'ishuri ni kizira kumwigisha. Umwigisha ntashobora kumurengera ko ngo yaje aramprovoka, ngo yaje arandondera, ngo yaje biginduka. Oya wowe uri umwigisha uhagarara mu kibanza c'umuvyeyi ukaba umurezi naho umwana yobakuze. Urakoze cyane gose. Reka iminota ya nyuma mpaka ryo mushinga ntahe Kassia mwishira hamwe bafashe bige naho nyene turangiza ikiganiro dusigaje umunota umwe, ariko reka ndamuha akaryo mushinga ntahe Kassia dusozera. Wakoze cyane guha radio Ijwi ry'Amerika kanye kugudufasha kumva bimwe byo muri ko murakora mwishira hamwe ryanyu. Akajambo kanyuma murakoze. Ego akajambo ka nyuma nuko buryaye umunyambwa abumwe agatukisha umuryango twotera kamo baba bigisha baze barahanura bene wabo baja mu ngeso mbi, baba bacamanza canke abashingwa amanza baze barahanura boba barikora abakoze ibyaha. Baba abanyeshuri bahanurane kugira imico myiza yo kurerera Uburundi
igaruke natwe aho dutumbereye nta na kimwe tutazokora kugira abana b'u Burundi bige mu mwidegenzo atacyo bipfura. Murakoze cyane rwose. Uyu yari umushingantahe Cassien wo mwishyirahamwe Bafashe Mwige. Twari turi kumwe kandi na Maître Solange aho nyine mwishyirahamwe Kerebuka badufashije kumva iki kibazo cyo gushurashuzwa kw'abana b'abigeme mu mashure. Ni naho turangirije ikiganiro muri Sangacu uyu munsi. Mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka. Ndashimiye Dieudonné Cubahiro yadufashije kubashikiriza amajwi. Murakoze mwese.